je no kumena umutwe jewe ntuwunzi urahinde zigera mu kanwa abana banje barayinsa nawe rengura umugabo cyabashira umugabo mbe nakubwira madame ikibazo wagize wagwanye intambara kutariko aho kugwana mu mpe wagwanye mu mubiri bavuze ngo zani 150 150 oya muvyeyi nari mfise 100 naje nitwaje 100 mwo ntabara n'ukuri wewe nkaguha mission urazi ko ijya mission ari mission suicide hanyuma ikakunanira yafuye naze wari bwamenye asigaranye karanga muntu n'isakoshi yiwe none wowe nari nagutumye kwica karanga muntu n'isakoshi umuntu wambwiye ngo yapfuye nkaza mbona tura Muraziga madame maranye iminsi cyiyumviro naye nagomba kukigushikiriza rero ngashaka ko twogura parcelle hanyuma tugaca twubaka no kwaka credit ku kazi ahubwo Imana ishimwe je bigesezera nanda risanga nanda rifise uretse ko gusa ntarenze igihe none rero nibaza nko mubivuze habayeho gusenga Imana bizogenda neza. Yesu akwezagire cyane. Yego tuzosenga Imana. Yego Oui, entrez. Maronese. Maronese. Arrivo. Così. Namahoro. Yego namahoro. Tubafashe iki? Naninje kubibutsa ngo mu ndabire ka kadosiye k'amatara ndabe ko ibikorwa bya ryavuriro byanje byo utangura. Yego. Bariko barabikora twarababwiye ko babikora. Kandi si mwebwe gusa mukeneye amatara abantu bakeneye amatara ni benshi. Mu kwihangana turiko turabikora tuzobabwira. Mu bisanzwe chef murazi yuko ibintu bikorwa n'abantu nagomba munshishirize murako vyonyaruka ibisigaye tuzovugana agashime karateguwe kandi narumvise yuko muri no mugubako ndazi ko ibikorwa nk'ivyo bigoye nari nati nitwaje udufuko tungahe twisima ambereza ndakubwira mushingana jewe ndi umukristo narihanye kandi mu vyo nihanye ivyo birimwo ikigira kabiri ibi bikorwa nkora nivyo leta impembera nibaza ko mutokwirwa muri ruhisha mubandanye tuzobikora Erega naje ndi umukristo ambere n'abatanze no kwinjira mu ishengero kandi no kuri
ibi sigiturire n'agashimwe kandi si ndo wa mbere ndabigize n'abandi bo mu ishengero barabikora mushingana jewe sinaje nkurikira abantu je naje nkurikira Yesu aho rero vyiza nibaza ko mu kwanduruka nababwiye ko tuzobikora nuko saa murakoze nta kundi ariko nizere ko muzosigara muravyiyumviye tuzobikora dusenge turagushimiye mana yo mu ijuru turagukenguruka ingene batwirije amahoro turakengurutse kandi n'ibi bifungurwa n'ibi binyobwa n'ubihezagire ubihumanure kuko biva mu isi yanduye uduhezagire natwe wibuke n'abatabifise aboro n'abakene ubagirire neza urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo amen. Appétit. Merci, Parema. Kandi wewe hariho bishasha ntarakubwiye hariho mission yo mu Bufaransa naronse izomara amezi 3 Ha, Imana ishimwe. Yo. Ukuri? Byagenze gute? Ibyo bintu uko bitahoraho? Byagenze neza. Urumva nasanze nari narazibiye ibintu byinshi. Hajya gakiza kazana ibintu byinshi. Turetse n'ivyo ndavye iminsi haciye. Ndabona yuko hamaze guhinduka ibintu bitari bike no mu buryo bw'umubiri. Sha Imana ni nziza. Ni nziza kabisa ndayishimira. Kandi nawe ndagushimira ndabona yuko warambereye umuco. No kumusengera ndaze ntakekeranya ko wasengera. Naho utambwira. Mama Yesu aguhezagire. Kuri Yesu yarakoze. Bisigaye n'ibyo tutari bwaronka tuzobironka n'ibyo twabuze Imana izobidushumbusha. Yego. Ubona ejo yego kugira ibikorwa bibandanye ubona mukeneye isi mingana gute nk'ifuko 50 mutamuca muyikoreshereza rimwe ya bisanzwe bimabuja ubona ko aha biracasaba gutera ko imisenyi casaba kandi aho hose dukoresha isima sindiko ndavyanka ko itazosaba iyo yose mugabo oya shaka ndabayo mukoresha hanaje none ntuzi ko nza ndaza ibisigenzo ndiko ndabibona nshaka ejo muraduha imifuko nk'itanu yego 5 yokora nk'aka gaca kakose kakone ujya musenyi uzokwira ujya uzokwira yego sawa kanyinshi naco sabwe zigashe mbonye hajya mutinjitse mu ntibaziye je nibaza ko nta kibazo kwere mugaba mabuja kimwe twagomba tubasabe muraturabira abakozi urabona birangora turabire nk'ibihumbi 200 wewe nzo kujura kamahera ya buri munsi reje sindabikunda ega si jewe mabuja barangora abakozi kandi urazi ko ejo umuntu baguma barondera ivyo angahe mwamuduha 200 ejo yego sawa mwabudufashije sofuka nejo murakoze cyane yego sawa rero kwa mugerageze munyarutse sawa murakoze cyane aho kiragenda yego cyane
abana gute barakomeye siho bari kandi ngira nuko abana aya bamaze gutembera ushinga ntahe nawe ntari ngaha mbwa arakomeye byiza ese yego none tubaze imana oya sois libre yego prema vuga icyo mwifuza amazi kinjo nukuri sawa we nta bintu bisoza ntikoresha jewe aya yagaye ariko imana irahindura n'ukuri avuga ko byose abifise gusa waribwe akotse murakena kirahuri oya biramaze birakwiye ego tushimira ego Imana Mwami Yesu turagushima imbabazi zawe n'urukundo rwawe turakengurutse Imana kutugirira neza twashaka kuri uyu mwanya rimwe nidata n'umuhezagire Imana kandi na kino kinyobwa n'ugihezagire mu izina rya Yesu kimbwirira ikimazi gisigaye bane natwe umwanya wose tugiye kumara hano Mana dusenze mu izina ryawe ryera Yesu amen mwihereze yego murakoze byarahindutse umugenzi ego ashakariho kandi nawe warahindutse yarahindutse ubona ukuri mbona bimeze neza cyangwa se nkakubona ko nawe ndakubona usigaye ari byiza cyane Yesu nashimye Yesu yarakugiriye neza yego ndarazi cyari kinzanye aha narije gusaba imbabazi wagize none ubizi yuko bya bibazo wahoramo urazi ko naguhanuye kenshi kandi uraziroza by'ukuri narakuruhishije naguma ndaguhanura ibintu mbona atari byiza urabona hagejeho nari nzi ko ndi umunyabwenge wa mbere kuko nasanze ndi kicucu kweri nari nzi ko ndi umuntu muzima ariko nasanze ntiwapfuye ikindi nacyo aha nari naraguhebuye nari narabahebuye ko atakintu muzovamo nta bantu muzovamo mugabo naratangaye